Ndabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro c'inama nkenguza amateka nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguza amateka mukagishikirizwa na Leonce Nimpereza. Mu kiganiro c'uno musi mukurikirana ibijanye n'integuro y'ibwirizwa riringaniza ibisata vya leta bijejwe amazi meza no gusukura amazi mabi yizwe yongera iremezwa n'abakenguza amateka mu nama yabo yo kuwa 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervain Ndirakobuca. Murakurikirana kandi ivyerekeye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi vyabereye mu ntara ya Burunga kuwa mbere Rusama uno mwaka, vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervain Ndirakobuca hamwe n'ibirori bijanye no kurahira kw'abashikiranganji batatu baherutse kugenwa na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu, vyatunganijwe kuwa 29 Ndamukiza uno mwaka. Abakenguza amateka barakoranye mu nama ya bose yo kuwa 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Gervain Ndirakobuca, aho bari baramutse biga bongera baremeza integuro y'ibwirizwa riringaniza ibisata vya leta bijejwe amazi meza no gusukura amazi mabi. Umushikiranganji w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi Dr. Hassan Kibeya niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, umushikiranganji Kibeya yaribukije ko igisata c'amazi meza ari inkoramutima ku buzima bw'umwenegihugu wese, kandi ko gutunganya neza ico gisata bituma abenegihugu bagira ubuzima bwiza, bigateza imbere ibijanye n'imibano n'ubutunzi bw'igihugu. Yashikirije ko umugambi w'igihugu w'iterambere hamwe n'imbona kazoza igihugu cihaye biha ikibanza gikomeye ibijanye n'amazi meza n'isuku n'isukura. Igisata c'amazi meza ni inkoramutima ku buzima bw'umwenegihugu wese, na cane cane mu gihe tuzi yuko amazi ari ubuzima. Isuku n'isukura navyo biteza imbere icubahiro c'umuntu. Gutunganya rero neza kino gisata bituma bene gihugu bagira ubuzima bwiza, kandi bigateza imbere imibano n'ubutunzi bw'igihugu. Kugira rero tubishikeko harakenerwa yuko integuro ya politike bene amategeko ngenderwako mu gisata c'amazi meza, isuku n'isukura. Mu Burundi rero haracari agahaze kuvyerekeye gutunganya ivyo kwegereza amazi meza abene gihugu, tutibagiye n'ivyerekeye isuku n'isukura. Ivyo navyo bikadindiza iterambere twipfuza gushikako. Nubwo biruko, umugambi w'igihugu w'iterambere uraha ikibanza gikomeye igisata c'amazi meza. Imbona kazoze Burundi igihugu cifashe mu 2040, igihugu itembere mu 2060, nayo nyene iraha ikibanza gikomeye igisata c'amazi meza, isuku n'isukura. Ivyo navyo tukayibona mu ntumbero y'imbona kazoza igira 18 ivuga ivyerekeye kwegereza amazi meza abene gihugu no gukora amazi y'ubucafu mu buryo bubereye. Vyongeye, leta y'u Burundi yisunze intumbero rusangi y'iterambere cyo twokwita objectif de développement durable, yariyemeje gutanga amazi meza kugira ngo ishobore gushika ku ntumbero igira 6 ivuga yuko gutanga amazi meza, isuku n'isukura be no gutunganya no kubungabunga amazi mu buryo burama n'amasoko ntangaguvu. Aha rero twokwibutsa kandi yuko ibwirizwa inimero 1 agakoni
2014 ryo kuwa 11 Imyandagaro 2000 ryari ryerekeye gutunganya igisata c'amazi meza rikarabira hamwe n'icerekeye amasoko ntanganguvu. Ariko rero mu mwaka wa 2015 igisata c'amasoko ntanganguvu caciye gitunganywa ukwacu, baca bashiraho irindi bwirizwa rigenga igisata c'umuyagankuba n'ic'amasoko ntanganguvu. Iki rero ntikigeze gikorwa ku bijanye n'amazi meza. Ubu rero ayo mabwirizwa yari yarashizweho mu mwaka wa 2015 n'umwaka wa 2024 agenga igisata c'amasoko ntanganguvu, ntiyigeze rero araba ibijanye n'ivy'amazi. Ivy'amazi vyaciye biguma bitunganywa n'ibwirizwa ryo mu 2000. Uno munsi rero intumbero niyo kunagura iryo tegeko ryo mu 2000 kugira ngo dushobore kongerako no gutunganya igisata c'amazi ukwaco rikigenga bikaboneka mu gushiraho rero ino bwirizwa ndiko ndabasigurira. Iri bwirizwa rero rigenga itunganywa rishasha ry'amazi meza n'isuku n'isukura riraba ivyerekeye integuro y'ibisata vya leta bijeje kwegereza amazi meza abene igihugu, isuku n'isukura. Kucerekeye rero amazi meza, amategeko ari muri iri bwirizwa yerekeye ibijanye gushikiriza amazi meza kuva ku isoko gushika ku mwene gihugu. Ni ukuvuga ni ibikorwa byose bijanye no kuyakwega ava mu isoko, kuyakuramwo ubucafu, kuyashikanira abene gihugu no kuyashira mu bubiko bwayo, hama kuyasabikanya vuba nti distribution no kuyagurisha. Ku bijanye rero n'isuku n'isukura navyo naho nyine amategeko arerekana uko ibikorwa bitunganijwe mu ntumbero yo guteza imbere isuku n'isukura. Aho twovuga rero kwegeranya no kwegereza kure ubucafu canke ubuhinga bwo gukoresha ukundi amazi y'imicafu umuntu akayahingura imbere yuko ashobora gukoreshwa ubundi buryo. Hakaba hariho n'ibijanye n'ubushakashatsi bwerekana ukungene amazi ashobora gutegurwa agakoreshwa mu bindi mu buryo budashobora kononera ibidukikije. Iri bwirizwa rero rirashira imbere kandi ivyo gutera intege no gukwega abanyamitahe mu gisata c'amazi meza kugira ngo dushobore guteza imbere bimwe biboneka ivyerekeye inyubako zirama mu gisata c'amazi. Mu ntumbero nyamukuru yashikirije z'iyo nteguro y'ibwirizwa harimwo ibijanye no kwegereza amazi meza abene gihugu no guteza imbere isuku n'isukura mu Burundi hamwe no kuduza ibitigiri vy'abaronka amazi hagufi. Mu bijanye n'intumbero y'ibwirizwa, intumbero nyamukuru nuko bwa mbere twifuza kwegereza amazi meza abene gihugu no guteza imbere isuku n'isukura mu Burundi. Bwa kabiri no guteza imbere integuro ibereye mu bisata vy'amazi, ico no kwita planification mu gisata c'amazi, twisunze ibicapo no kwita schéma directeur bijanye n'igihe mu bisagara canke mu wundi burere. Iyindi ntumbero nuko rino bwirizwa irasigura neza ingene ibikorwa vyo mu gisata c'amazi meza bitunganijwe, uruhara rw'umwe wese ari muri ico gisata mu ntumbero yo kuduza ibitikiri vy'abaronka amazi hagufi. Iyindi ntumbero no gukorana rero n'abanyamitahe na cane cane mu ntumbero yo gutunganya neza igisata c'amazi meza ku buryo imitahe bashizemo ishobora kunguka no gutera intege abigenga n'abikorera ivyabo gushiramo inguvu muri kino gisata c'amazi meza no kongereza ico no kwita qualité de service mu bijanye no kwegereza amazi abene gihugu. Mu myitwarariko yabo abakenguza amateka barashatse kumenya ko abene gihugu biyungunganya bakaronka amazi biciye mu kwimba ibinogo bakayakoresha ariko batayagurisha bazoheza bakariha amafaranga. Barabajije uyo mushikiranganji ko amazi mabi yinjira mu kuzimu avuye mu binogo bisanzwe biyegeranirizwamwo mu mpangu cane cane mu bisagara
atoba ahura nayo abenegihugu bavoma biciye mu binogo biyimbira. Bongera barasaba ko amazi ava mu masoko ari ahantu hari ubutare yokwama abanza gupimwa kugira ngo barabe ko hatarimwo ivyonona ubuzima bw'abenegihugu n'ibindi. Ku bijanye n'amafuraje, murabona ko mu gihugu cacu c'u Burundi hariho henshi hatagira amazi, mugabo ugasanga abenegihugu bariyungunganya bakagira forage. Mugabo izo forage hariho forage novuga artisanal, hamwe bimba gushikana bagashikira amazi ayageza akadudubiza akuzura ikinogo bagaca baza barada. Hariya mu nzira za Kumoso niho nabibonye, mu nzira za Buragane hakaba n'abandi bakoresha uburyo bwa none bakagira forage moderne, bakimba bagashikestara ari amaplaque solaire canke bagakoresha groupe bagaheza bagakauta ayo mazi hanini ugasanga nayo bakoresha mu miryango, ayandi nayo ugasanga nayo bakoresha mu bijanye n'udukorwa two mu muryango nko kuvomera, ntibaba bariko baradandaza. Mugabo twabonye ngaho ko hari ikigega kizoza kirafasha iyi secteur. None abo bantu mbega bizogenda gute? Ko mwavuze bafise forage nabo biyimbiye utunogo bazoza baratanga ayo mafaranga? Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, kuri ico kibazo giciye nanje kimpa kiyumviro, ni kibazo technique. Naciye nibaza ko mu bushikiranganje mufise abahinga, mbega iyo turiko turubaka amazu na cane ngaha mu bisagara, eka si mu bisagara gusa, na ruguru hose abakomoka ruguru iyo dusanzwe dukomoka turimba ibinogo tukagira utuzu twasugumwe. Muri ivyo binogo hariho ivyo twita fosse boutique, puis perdi, tugashiramwo amabuye, hanyuma ibivuye mu nzu vyose bigacamwo. Bakavuga rero yuko bica vy'infiltra bibandanya bija hasi. Mbe mweko musanzwe mufise n'abahinga, bijya vy'infiltra biza gutandukana gute n'amazi ya nappe phréatique? Mbega turiko turagira forage, ajya amazi dukwega turashobora kwizera neza vy'ukuri ko ari amazi meza nk'aya turiko turavuga ngaha? N'amakenga nagize ko muna vyose tubirungika bikagenda, ubwo ntifise aho bihurira nayo mazi nyene tugira forage akaduga. Shaka kugaruka ku kibazo ca kabiri nyakubahwa mushikiranganje bababajije, kuko naje ndiko ndasoma ino nteguro y'ibwirizwa nari nacibajije ntimbe kubera iki mu prévoit ya gushiraho autorité de régulation, mugabo mu nyishu mwatanze twabibonye ko atari nshasha, ariko kwiri mwibwirizo nkaca nibaza nti ko muvuga ko les missions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret. Iyo yari hasanzwe yakora gute? Nta ma mission yari ifise, nibigiye kwiyongerako. Hanyuma nkibaza nti ubwo nti duhava dusanga kumbure nkuko hari kibazo nabonye babibajije mu bica bigongana n'ibikorwa vya ministère isanzwe mu vyijeje harimo amazi, kuko nibaza nti fonction za régulation c'est du ressort du ministère. Ngira muraza kuduha umuco ukwiye. Hanyuma naje nagira ngaruke kugishaka gusa nico abaturongoye babajije, mugabo sinje kuri forage ahubwo nje ku masoko ari ahantu hari ubutare. Burya ajya amazi y'amasoko y'ahantu hari ubutare ntivyari bikwiye kwapimwa. Ndabivuga kuko muri Butihinda hari haho basanze amazi yaho ngo ari mu plomb. Nkibaza rero ntingira vyari bikwiye kuba generalize ko mu mazone yose ari mu butare amasoko y'amazi bobanza bakayapima kugira ngo abene gihugu ntibahave bihereza amazi ari mw'ivyo bintu bishobora konona ubuzima bwabo. Umushikiranganje Hassan Kibeya yaratanze umuco. Mpere ku kibazo ca mbere kijanye
n'ibi inye vy'amafurage usanga aho mu mihana itandukanye canke mu makartier atandukanye canke uburere butandukanye haba amafurage twinokwita artisanal canke umwe wese yimba ugasanga bariko badaha mu binogo canke bagize systeme yo kuyakwega ivyo amapompe solaire canke amapompe électrique akoresha groupe. Bisanzwe ibi vyose nakakajagari tugeneye kugabanya cyangwa gukuraho. Uno munsi nta muntu ari kuriwe kwimba amazi atabisabye canke atabihawe uruhusha, kandi urwo ruhusha kugira barutange baba babonye ko hakozwe ivyigwa. N'ukeneye kwimba mu rugo rwiwe yategerezwa kubisabira uruhusha, tukabona yuko hagira himbe hakurikijwe amategeko kandi n'ubuhinga bubereye. Uno munsi rero usanga bamwe bari kubarimba mugabo ntibimbe bakurikije ibisabwa en terme technique, kuko kugira wimbe ushoboye gushikira amazi meza mu bisanzwe wategerezwa kwimba au minimum amametero 60 kugira ngushikira amazi meza. No kwita meza mugabo ntabaragira kuba meza mu bisanzwe ayo mazi, uko ayuza kuronka utarashikira ayo mametero burya ayo mazi si meza ko n'amazi aba ari mu icafu myinshi. Ni inye nyiniteka murongo y'inama nkenguza amateka mwamye muravuga muti aya mafu septique utuduzu twasugumwe twubaka aya mazi aja hehe. Effectivement n'amazi aza kwiyinfiltra akiyinfiltra aja kuri couche ya mbere y'amazi. Nahaba infiltration mu bisanzwe haba infiltration haraba filtrage kuko ajya mabuye ujya musenyi urashobora kuca ugira retention ukagumana ujya mu cafu ugasanga amazi agiye kwijya couche ya mbere ya nappe mais amazi bakiri mabi kandi abakiri mabi cyane gose. Bisaba kwimba kandi munsi kuko ayiri kuri couche ya mbere amwe ari infiltra kandi ajya makushe sédimentaire y'ivu canke ajya mabuye ari ndani au niveau des différentes couches géologiques usanga ayo mazi aguma abafiltre mpaka ushikire ku makushi yo munsi cane. Aho rero ntushobora guti ayo mazi au minimum ndashobora kuyakoresha, naho nyine kirazira kuyakoreshwa muri consommation humaine ataraba traité ngo aje muri processus de traitement. No munsi rero usanga hamwe bimba bakaca bayakoresha bakabikoresha peut-être mu bintu byo kumesa canke ugasanga yakoresha mu guteka kandi yamaze ari mabi cyane. Niki rero tuvuga tuti hakwiye gushigwaho ubwa mbere na mbere novuga ntico twokwita protocole yerekana ukungene ukeneye kwimba amazi ivyo akoresha kandi nibisabwa kugira ngo yemererwe kwimba peu importe aho abari. Uno munsi rero niki imwe muravuga muti les régimes zingene ukeneye gukorera mu mazi canke kwimba amazi ziteguwe gute. Umwene gihugu akeneye kwimba nta mahera azotanga ariko arabisabira uruhusha, ni régime de déclaration. Akabisabira uruhusha kugira ngo inzego zibijejwe zimenye ziti hari amafurage peut-être hajya byabaye amafurage yabaye menshi reka duhagarike. Muga bitandukanye numwe aja kwimba amazi akaca yadandaza ku bene gihugu. Iyo hamaze kujaho rero volet commercial aho rero arabideklara kandi akabihabwa uruhusha kugira bikore, hanyuma kongera agatanga amakori n'amatagisi ajanye n'icuruzwa ry'ayo mazi. Hari ikibazo kijanye n'iki ca autorité de régulation, hategekanwa yuko ibikorwa by'iyo autorité bizoca bija dans un décret. Mu bisanzwe ibwirizwa bivuga une autorité de manière générale, ivuga muri rusangi yari isanzwe ihari ni ikigo AREN. Muri no bwirizwa ko turiko turasubiramo ibwirizwa turasubira tukavuga tuti hariho une autorité de régulation izokora ibikorwa bijanye no gutunganya neza no kugenzura igisata c'amazi meza no kuraba yuko abari mu gisata bariko bakurikiza amategeko
naho tuvuga yuko tubisubiramwo kandi kabisanzwe ihari niyo nyene isanzwe ihari muga bitegerezwa gusubirwamwo neza mwibwirizwa bigategekanya yuko haba hariho urwego rugenzura igisata muri rusange rukaraba yuko amategeko asanzwe ariko arakurikizwa. Ahari amazi effectivement hose twategeza kuca tugira ibipimo kugira turabe nimba ko ibi bisanga harimo ubutare na cane cane aya mametallure. Mwana agomba sa hari ubutare honyene ni henshi usanga aho ushobora gusanga amazi ugasanga harimo mametallure mugabo mu kibano canke aho hantu muri ako karere ugasanga nta butare buhari. Mu ntererano ziwe Nyeniteka arongoye inama nkenguza amateka yasavye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'agataka gukurikirana abadandaza amazi cane cane ayo baronka babanje kwimba mu kuzimu ivyo bita forage mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo burabe ko batagurisha yarimwo ubucafu. Inyuma y'insiguro z'iyo mushikiranganji abakenguza amateka bakaba baciye bemeza 100% iyo nteguro y'ibwirizwa. Umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'icegera ciwe ca kabiri nyakubahwa Clotilde Kampimbare abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Burunga n'abakozi bamwe bamwe bo muri urwo rwego yari ifatikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Burunga kwigenekerezo rya mbere Rusama umwaka w'ibihumbi 2026 mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi vyabereye ku murwa mukuru w'iyo ntara i Makamba. Uwo munsi wahimbajwe ku civugo ibikorwa niryo teka umurundi wese akoreshe impano yiwe mu kubaka imbona kazoza. Mwijambo yashikirije ku izina ry'umukuru w'igihugu Nyeniteka Ndirakobuca yahanuye abene gihugu gukunda igihugu mu kwijukira ibikorwa vy'iterambere kubahiriza amategeko kubumbatira amahoro n'umutekano no kuriha amakori n'amatagisi. Mu ntumbero yo gutunganya akazi neza yaribukije ko leta yatanguye igikorwa cyo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Itegeko riraba ivy'abakozi naryo rikaba ryarasubiwemwo kugira ngo ryisunge indinganizo nshasha y'intwaro. Turabire hamwe ico gukunda igihugu. Mu gukunda igihugu na cane cane muri iki gihe turi mu rugamba rutoroshe rwo gushikana ku gihugu giteye imbere, samajambo asosa dukeneye ibikorwa vyunguka bigwiza umwimbu atari uwo kurushi, umwimbu mwinshi turonka dukurikije amategeko y'akazi n'ay'igihugu. Gukunda igihugu ni ukubahiriza amategeko n'amabwirizwa kuko afasha igihugu kuguma mu mahoro no mu butungane, ukitanga mu bikorwa kugira ngo uteze imbere ubutunzi bwacu, ukuciyumvamwo nk'impetso yawe ukagikorera nk'uwikorera, ugushira imbere ineza rusangi aho gushira imbere inyungu zawe gusa. Gukunda igihugu ni ugucungera amahoro n'umutekano, gutsimbataza ubumwe ku kazi, mu kibano no mu gihugu cose, kukigwanira igihe cose vyoba bikenewe. Gukunda igihugu ni ugufasha leta kurwanya ubukene. Ivyo navyo bica mu kuriha amakori n'amatagisi, kurwanya bakaboko, abarya n'abatanga ibiturire hamwe n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu.
bakozi bakoresha. Gukorana umwete birasaba ibitari bike, ariko nyamukuru hariho ugutunganirizwa neza ku kazi. Nico gituma leta yatanguye igikorwa cyo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Muri ico gikorwa haheruka gutunganywa isuzuma ry'uyo mugambi kugira turabe ingene biriko biragenda, hanyuma dutere intambwe ku bindi bisata, na cane cane ibisata vyigenga birimwo imitahe ya leta. Ico gikorwa kikaba gishitse ku ntambwe ishimishije. Yahanuye abakoresha gutsimbataza umugenzo mwiza wo kwama baja inama n'abakozi ku neza y'akazi. Nyaniteka Ndirakobuca yahamagariye abakozi kwijukira ibikorwa vy'iterambere kugira ngo barwize umwimbu, gutyo bahangane n'ubuzima buzimvye. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye urwaruka kwirinda kurya ivyo batabiriye akuya, yongera abahimiriza kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere bakoresheje impano zabo. Turakebuye urwaruka turuhamagarira kumenya kurya ivyo rubiriye akuya, kuko ivya gusa bitera ubwenge buke. Uburundi burakeneye ivyumviro vyago bishasha, umwete wago n'inguvu zago, kugira twubake igihugu gikomeye kizoba cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040, giteye imbere mu mwaka wa 2050. Turahamagariye abarundi bose, abize n'abatize, kutaguma barindiriye akazi bahabwa na leta canke n'abandi bantu. Nyabuna umwe wese narema itunga mu gushinga akazi. Umwe wese akoreshe impano n'ubumenyi vyiwe mu gisata ashoboye, haba mu burimyi, mu gutanguza imigambi mito mito, mu kurema ibikorwa mvabwenge n'ibindi. Ivyo birori vyari vyitabwe kandi n'abandi banyacubahiro batandukanye, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyaniteka Reverien Ndikuriyo, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana, umushikiranganji w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi Hassan Kibeya, n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo inyubako Egide Nijimbere. Abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka bari kumwe n'abakenguzamateka baritavye ibirori vyatunganijwe kuwa 29 Ndamukiza uno mwaka, hisunzwe ingingo y'138 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi bijanye no kurahira kw'abashikiranganji batatu baherutse kugenwa na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu. Abo nabo bakaba ari umushikiranganji w'inyubako, uburaro rusangi, ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho Ingenieur Egide Nijimbere, umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Fidele Nkezabahizi, hamwe n'umushikiranganji wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Ambassadeur Everine Butoyi. Ivyo birori vyabereye mu ngoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka mu Kigobe, imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Mu bandi bari bitavye ivyo birori harimwo icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi.